Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu cy'u Burundi, uzokwakira ku magenekerezo ya 5 na 6 Kigarama umwaka wa 2024 ihuriro ridasanzwe ry'abafashanya n'u Burundi mu iterambere hamwe n'abagwizatunga mu ntumbero yo kwegeranya uburyo buzofasha mu ishigwa mu ngiro ry'imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 kandi buteye imbere mu 2060. Iyo nama yateguwe na leta y'u Burundi ikazobera mu nyubako yitiriwe Agateka iri mu kigo c'ingoro y'amakoraniro yo mu Kigobe ihagarikiwe n'umukuru w'igihugu cacu nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye. Izokwitabwa n'abagwizatunga bakomakomeye, abanyamitahe eka na bamwe mu bafata ingingo bavuye mu bihugu bitandukanye kugira ngo birabire ibisata boshingamwo imitahe. Kazoba karyo keza ko kumenya bishasha biriko birarangurwa na leta y'u Burundi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu mu ntumbero yo korohereza abanyamitahe. Bagwizatunga, namwe musanzwe mufashanya n'u Burundi mu iterambere, nimutangwe kwitabira iryo sango kugira mushobore kuzana imitahe yanyu mu Burundi ku nyungu n'uturusho bishimishije.